Bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino samirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria, Radio Maria Burundi, kaze dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa gatatu mu ndwi ya 28 mu gihe gisanzwe ca liturujia y'Eklezia mu mwaka utagaburika na kabiri. Tudatevye hinge ndabashikirize aho dusanga ibisomwa vy'ijambo ry'Imana rigaburira umuzirikanyi wacu rigaherekeza ubuzima bwacu uyu munsi. Igisomwa ca mbere tugikura mu ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abaromani ni mu kigabane ca kabiri kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 11. Izaburi y'ukwitsa ico gisomwa ca mbere ni izaburi ya 61 canke 62 bivanye n'igitabo muriko murakoresha muri uyu mwanya. Inkuru zana n'inkuru za mukama wacu Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda mu kigabane c'11 kuva ku murongo wa 42 gushika ku murongo wa 46. Dutege yompi umukama agira tuyagire muri bino bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Yaga mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mwibaruwa mutumwa Paulo yandikiye abaromani. Ewe muntu wese ucira abandi urubanza ntugira ico wireguza kuko uri kurarwicira mu kurucira abandi kubera ko imigenzo yawe imeze nk'iyabo urucira. Erega turazi neza ko urubanza rw'Imana ari urw'ukuri kubigenza batyo. None ga wewe urucira abigenza batyo ukagira nkabo wiyumvira ko uzohunga urubanza rw'Imana. Cabure ukengera itunga ry'ubwiza bw'Imana n'iry'ubwiyumanganyi bwayo be n'iry'impuhwe zayo. Ukibagira ko ubwiza bw'Imana aribwo bugutumye kwigaya. Ubugaba bwawe n'umutima wawe wanka kwihana bikwimburira ishavu ryo ku munsi w'ishavu ari wo munsi wihishurirwa ry'urubanza rutunganye rw'Imana izokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo azoba yarakoze. Abibanda ibikorwa vyiza bagakorera ubuninahazwa iteka n'ubudapfa Imana izobaha ubuzima budahera. Ariko kubigaba vyanse kumvira ukuri bikumvira ubugunge hazoba hasigaye ishavu n'uburake. Amarushwa n'amaganya abereye umuntu wese akora ibibi, ubwa mbere umuyahudi hanyuma umugreki, nabwo buninahazwa iteka n'amahoro bibereye umuntu wese akora ivyiza, ubwa mbere umuyahudi hanyuma umugreki, kuko Imana itagira nkunzi. Iryo ni ijambo ry'umukama. Umuntu wese uzomuhera kuco yakoze. Umuntu wese uzomuhera kuco yakoze. Umushaha wanje uruhuka ushikiriye Imana yonyene, niyo nyene izonkiza. Niyo kinja ryanje, niyo bukiriro bwanje, niyo nkinzo yanje, eka ntaco ninona. Umuntu wese uzomuhera kuco yakoze. Ubukiriro bwanje n'ubuninahazwa bwanje ndabikesha Imana. Ku Mana niho mirukiro yanje, niho mahungiro yanje. Umuntu wese uzomuhera kuco yakoze. Mwantaramwe nimwizera Imana ubudahengeshanya, muyiganyire ayari ku mutima, kuko ariyo mahungiro yacu. Umuntu wese uzomuhera kuco yakoze. Ivyo dusoma mu nkuru za mukama wacu Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda ni mu kigabane c'11 kuva ku murongo wa 42 gushika ku murongo wa 46. Muri irya minsi Yesu yavuze ati: muragowe mw'abafarizayo kuko mushikana ituro rya menta n'iry'isogi be n'iry'imboga zose mukareka ubutungane n'urukundo rw'Imana. Ivyo nivyo mutegerezwa kugira mutaretse ibindi. Muragowe mw'abafarizayo kuko mukunda ibibanza vy'imbere mu masinagoga n'indamutso kunama. Muragowe kuko musa n'imva zitaboneka n'abantu bakazicako batabizi. Araheza umwe mu bigisha amwishura ati: mwigisha, mu kuvuga utyo na twebwe nyene uradutuka. Yesu aramwishura ati:
muragowe namwe bigisha, kuko muzigira abantu ku muzigo badashobora gutwara, namwe ntimuyikozeko n'urutoke. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanyi ntoreza Imana, mu bisomwa vya mbere tubananya twumva ijambo ry'Imana ridushikira rizananye niba ari umutumwa Paulo yandikiye abaromani. Ejo hahise twariko twumva ingene Paulo atarya umunwa akabwira abapagani ko urubanza rw'Imana rubaremereye, kuko banse gusenga Imana y'ukuri, bakanka kwakira Imana y'ukuri, kandi ivyo yaremye bihweza bakiga bagacirya nino, atakindi bibereka atari ubwo bwiza bw'Imana mushobora vyose. Uyu munsi naho turumvise Paulo atandukira abayahudi nabo nyene, nabo barakunda gutebangana bacira imanza abapagani n'inyifato yabo, bibwira biyeza agatima ko bobo bari mu gihugu catowe n'Imana, igihugu cashizwe imbere n'Imana, gifise iteka ry'amategeko meza y'Imana, eka mbere n'imihango y'Imana. Ukamenga ivyo bica bibakiza bukwi na bukwi, bikabakurako urubanza rw'Imana. Ariko umuyahudi wese yigenza nk'umupagani agakora mabi nk'ay'abapagani, ahubwo wewe wumvise ivyo Paulo yatwigishije, nuwo guhanwa gusumvya umupagani, we asanzwe gusa agendera ku kenge k'umutima mpanuro, aho umuyahudi wewe ako gatima kiwe kamurikirwa n'itegeko ry'umukama, kagakomezwa n'imihango myiza myinshi Imana yamuhaye. Mbe none ingorane iri hehe vy'ukuri? Ingorane aho ishingiye ni muri uko kwibaza yuko umenga Imana irafise nkunzi. Umuyahudi rero aguma yitwararika gucira urubanza inyifato mbi z'abapagani, kandi nawe nyene azikora aba ariko aragwicira, kuko akora amabi amwe n'umupagani. Twumva Paulo agaruka ko muri no baruwa nyene mu kigabane ca mbere kuva ku murongo wa 29 gushika ku murongo wa 31, eka mbere gushika no ku murongo wa 32, kagira ati: buzuye ubwoko bwose bw'akarenganyo, ubw'ububisha, ubwo kwipfuza amatungo, ubw'umunoho w'amatungo, ubw'ubukozi bw'ikibi, bakuzura ishari, ubwicanyi, impari, urwenge rw'ubuhemu, bakagenzwa n'insaku, ukubesheranira, ukuzirana n'Imana, ugushinyaguza, ubwishime, ukwishira hejuru, ubukerebutsi mu bibi, ukugarariza abavyeyi, nibibura bwenge, nibimena banga, nibipfamutima, nimbura kigongwe. Abameze gutyo naho bazi ingingo y'Imana icira gupfa, abakora ibintu nk'ivyo ntibabikora gusa, ahubwo bakanashimira n'ababikora. Mbega muvukanyi dusangira ijambo ry'Imana, weho bimeze guti wawe, jewe bimeze guti wanje? Ubwo inyifato bene izo ntaho ziri mu buzima bwanje. Abayahudi rero mu gukora bene izo ngeso nyene z'abapagani, nabo nyene baragwicira imbere y'Imana, mu kwibaza yuko umenga bo bikora ariko kamenga ntaco bivuze imbere y'Imana, kuko biyita ko bari mu gihugu c'Imana. Bo nyene baba ariko barihuma amaso, baba ariko bariziba umutima. Ubi n'ububisha bwo kwiyumvira bene uko nta kindi buvyara ataragapfungu ku c'Imana iri vy'ukuri, bugahisha ubwiza bw'Imana bwategerezwa guserukira muri uwo yiyita ko ari uw'Imana, ko ari uwo mu gihugu c'Imana. Aha rero hari ingaruka zibiri zikomeye mbi gose zica zishika. Ubwa mbere nuko uwo yibwira ko ari uw'Imana ariko akarambiriza mu ngeso mbi z'igipagani, yihenda ntabe koko vy'ukuri uw'Imana, kuko Imana idashaka ko tuyegukira kubw'ibishobisho vy'ukwitwa ko turabayo canke turi mu vyayo, ariko vy'ukuri tudasangiye ingingo n'ingendo nayo, tutitwararika, tutigora ngo turondere kugira ingendo n'inyifato biyihimbara. Ivyo navyo bigaca mu kwama dusanga twitwararika kuguma duhinduka ku munsi ku munsi, ku mwanya ku wundi. Umukama aradutumirira kuva ku kugomba kumwegukira vy'ibishobisho vyo mu vyiyumviro gusa, ngo dushobore kumwegukira mu kuri, biciye mu kuguma twiyubura tukaba bashasha mu guhinduka kwa buri mwanya, kwa buri munsi. Iyi ni garuka ya kabiri goye, nuko uwagira ati aregukiye Imana ariko agasanga yibereye
mu ngeso gipagani kandi ntashime n'ikimukomakoma ngaho, aheza akazibira umuzirikanyi w'umupagani w'uyo wese yashaka kuza kumana, kuko uwo yashaka kuza kumana aheza akihweza uyo yitirira Imana agasanga ntaca murusha, ntaca musumbije, nta kabirya afise mu buzima bwiwe, bikamutuma rero agira ati none ko mbona ameze nka jewe, bimaziki kuza kumana, kwemera Imana, kwegukira Imana, kugendera mu nzira zayo. Umuntu agasanga ariko arizibira wenyene, ntiyinjire ntiyegukira Imana, ariko kandi akazibira abagomba kwegukira Imana. Ivyo Yesu yarabihoye abafarizayo, ngira ati ngo baratwaye urupfunguruzo bonyene ntibinjiye, mbere barugara baranabuza n'abandi kwinjira. Umukama rero muri kino gisomwa ca mbere aradutumirira gukangura umuzirikanyi wacu kugira ngo dufate nkama ingene uguhinduka ari umwitwarariko twohorana, kugira ngo ntidusange turiko turiyitirira ivy'Imana ariko ubuzima bwacu burambirije mu ngeso gipagani, kandi ugaca usanga umuntu ntashaka kuzivamo. Umukristu, umuntu wese yitirira Imana, yagize ingeso gipagani aranabiha kubona gusumbya mbere umupagani. Mu nkuru nziza naho Yesu turumvise hamwe yatumigwa n'umufarizayo ingene vy'ukuri ari umuntu yuzuye umwidegemvyo ushitse, niko yitavye ubutumire, ariko umwitwarariko wiwe sifungurwa ntikimubuza yuko aguma ari icari mukuri, agaheza agashikiriza ijambo akavuga atavugira mivumbi kumuvumba. Arazi neza ko abafarizayo bamutega imitego, ariko bamutumiye aragenda, kuko atitavye gusa ubutumire, ahubwo nawe agomba kubaha ubutumire bw'Imana bwo kuva mu bintu biyugaraniyemwo by'umwijima bashobore kwinjira mu muco w'ubwami bw'Imana. Gutyo rero ugusangira kuzure, bakamutumira ngo basangire ku meza, Yesu nawe akagomba kubatumira kugira ngo basangire vy'ukuri umuco n'ingingo y'ukuri abazaniye yakuye kwa se wiwe. Ariko ivyo bigaca rero mu gufata ijambo rikaze kwa Yesu. Yesu ntakarira abafarizayo kuko ari abafarizayo, ariko agakarira izo nyifato zishira imbere utuntu duto duto ziciye ku ruhande ibihambaye vy'ukuri, ari naho zica zihera ku vy'inyuma hagushingira mu cumu ntari vy'ukuri, mu bimugenza imbere mu mutima wiwe, muri wa muntu w'imbere ari muri we. Bene ivyo niho bica bivyara rero ikintu c'ubwishime n'ubwibone mu vy'Imana. Umuntu mu gutoka inyuma akibaza yuko ari uwahejeje imbere y'Imana, bica bivyara gusanga umenga abantu bene abo bahera ku vy'inyuma bama bariko baraniganira ivyubahiro, nk'uko Yesu yabwiye abafarizayo, bama bariko barabona yuko ari bo bafise ukuri ku bandi bose, bamara abantu biyuzuye ubwibone, bakibaza ko vyose bitunganye iwabo, bakabaho gusa bacira imanza mbi abandi, bakagomba kuremeka abandi ibintu bihanitse bigombye kuba bihinyanyuye gose, biremereye mbere binagoye kurangura mu buzima, ariko badashaka kubirangura. Burya hari uburyo bwinshi bwo gusanga turiko turagendera mu bwishime. Umuntu w'ubwishime araremera rwose ubuzima. Mukama, duhe mutima wawe atubohora, dukure muri ivyo vyose by'ubwishime no mu vy'Imana bushobora kutwuzura, ugasanga tubaho ducira imanza mbi abandi, tubaho turemera abandi mu buzima bwabo, kuko tutamenya gushingira ku gihambaye, urukundo, ubutungane bwawe n'ikigongo cawe. Twigishe Mukama kuba mu kwicisha bugufi nyako, mu kwakira mutima wawe, ngo aduhe uguhinduka kwa buri munsi, aduhe koko kuva mu bwishime n'ubwibone, aduhe kuba mu ngingo yawe. Amen. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.